ngo mu gihe ibidandazwa vyo mu gihugu bikingiwe no kuvuga ngo kutabirekurira gushokera hanze ngo nta kinini bifasha kuko ngo ico gihe ubusa nk'uyugaranye mu gihe rero ibidandazwa birekuwe bikaja hanze ngo birashobora mbere no kuzana amafaranga y'amadevize ayo nayo akabasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Ibi rero bikaba ibyashyikirijwe mu nama ikigo CDE cyagiranye n'abamenyesha makuru. Reka rero twumvirize Aimable Manirakiza umukuru w'ikigo CDE ariko rero hakaba yunganiwe na Maître Kelvin Ndihokubwayo hamwe na Dr Frank Arnaud Ndorukwigira. Iyo nama rero yari yatunganijwe n'ikigo CDE riri mu rukwikirane rw'amanama atandukanye dusanzwe dutunganya hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no kumbibe Uburundi sanzwe bufitaniye n'ibindi bihugu aho tugerageza kwegeranya imigwi itandukanye haba inzego za leta zitandukanye abikorera utwabo abaserukira intara abaserukira amakomine ibisata nk'ivya obere ibisata bijeje korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mbibe zitandukanye z'u Burundi. Rero uno munsi naho hari muri iyo ntumbero nyene ariko akabijya kuno munsi nuko ikigo CDE kimaze iminsi itari mike yagitunganya gikora ivyigwa bitandukanye. Ivyo vyigwa rero tukagerageza kubishikiriza imigwi itandukanye muri ico kigabane rero c'ivyigwa. Uno munsi twatunganije inama n'abamenyesha makuru kugira ngo dushikirize ikindi cigwa gishasha duheruka gukora ku bijanye n'ivyo igihugu c'u Burundi cokora mu bijanye no gukwega abikorera utwabo mu gihugu c'u Burundi, ico twita l'investissement direct étranger. Ico cigwa rero twagishiza habona uno munsi twagishikirije abamenyesha makuru kugira ngo abamenyesha makuru baheze badufashe kubishikiriza benshi batashoboye gushika hano kugira ngo abanyagihugu abajeje gufata ingingo zotuma ico gisata kibi gisata kiza gutorera inyishu ingorane z'ubushomeri, ingorane z'amafaranga y'agaciro, ingorane z'akanovera, ingorane z'ibiciro bininiya n'izindi ngorane usanga igihugu gifise kugira ngo benshi bayimenye maze bafate ingingo zofasha igihugu kuva ku murindi turiko tuja kundi murindi uri hejuru. Ni rero ntumbero yatumye no munsi rero dutunganya iyi nama hanyuma icigwa cagarutse ku bitari bikeya kuko ni cigwa citondewe cafashe igihe kitari gitoya kirimwo ibiharuro kirimwo ubushakashatsi budasanzwe. Rero ico cigwa cakozwe n'abahinga babiri mu kigo CDE. Uno munsi rero twagishiza habona twizera yuko kizofasha Uburundi n'abarundi kumenya ukuri, kumenya ingingo nziza, kumenya inyifato kugira ngo inyifato nziza igihugu cofata ndetse n'abarundi bofata kugira ngo igihugu c'u Burundi kitwe kandi igihugu gikenya ukitwe igihugu c'amata n'ubuki. Mu biganiro biheruka mwarashikirije ko urudandaza ndengambibe rwarimwo inzitizi nyinshi, ubu bimeze gute? Uno munsi ntitwagarutse cyane ku bijanye nuko ico gisata cifashe kuko cari cigwa no munsi wari umwanya wo gufata kwerekana ivyo ico cigwa cerekana, ariko muri rusangi nashaka kubamenyesha yuko vuba cyane two turategura aho tuzokwerekana uko ivy'urudandaza mpuzambibe rwifashe. Hariho vyinshi vyahindutse nko kubijanye byo kwiyunguruza kw'abantu n'ibintu, hari inzitizi zitandukanye zavuyeho mu bijanye n'icyo twita agence de régulation yaragabanutse, hari ibyo twovuga kandi byagabanutse ni bijanye n'impapuro zasaba kugira ngo umuntu ashobore gusohora ibidandazwa twita certificat d'origine, aho uno munsi ico gipapuro ugisanga canke gitangirwa ku mafrontiere ku mbibe z'u Burundi mu biro vya Uber kandi gatangwa ku buntu. Ariko kera byari bigoye cyane kuko byasaba yuko umuntu avuye nko mu Rumonge canke Makamba bisaba yuko afata umwanya uburyo
munini kugira ngo azi Bujumbura kukironka ico gipapuro. Uno musi vyarahindutse, ni vyinshi rero vyahindutse. Gisata urudanda mpuzambibe urudandazwa rutatwe n'amategeko biciye muri umugambi mfungwa njia. Ubwo rudandazwa no musi ruzwi n'amategeko kuko rusikara ruri muri politike y'igihugu ijanye n'ivyo rudandazwa mu gihugu, bisigura yuko commerce transfrontalier kitari illegal, ahubwo no musi urwo rudandazwa mpuzambibe ruzwi n'amategeko, bisigura yuko abadandaza barenga miliyoni 33 basanzwe bakora muri ico gisata uno munsi bazwi n'amategeko, uno munsi bemegwa n'amategeko. Ico ni ikintu gihambaye cyane kuko abo bantu bahora bakora batisunza amategeko, bigatuma habaho inzitizi zijanye no gufatwa ku nguvu, gufatwa ibidandazwa byabo n'amatagisi y'umurengera, ugasanga ni ibibazo bikomeye ku miryango usanga afise amikoro make yagiye muri ico gisata. Ariko no munsi ivyo byaragabanutse, twizera ko n'ibindi bizogabana. Rero vuba cyane tuzoheza tubatume kugira ngo tubabwire ido nido uko vyifashe uno munsi tubicishije mu biharuro, mu mavideo no mu masanamu. Mu cigwa bavuze yuko gukingira ibidandazwa no kuvuga ngo kudashorera hanze nk'ibitwimbura mu Burundi, mwavuze ko atari vyiza. Mwo bidusigurira neza ingene byoba vyiza dushoreye hanze ibidandazwa byo mu Burundi. Ngo mu cigwa twagerageje kwerekana ingene kugurura urudandazwa ku Burundi byo dufasha gukwega abanyamitahe bakazana imitahe yabo mu gihugu cyacu. Ukuvuga twanse nk'igihugu ko vyimbuwe hanze bizi iwacu, natwe hazogera igihe ibyo twimbuye iwacu banke ko biji iwabo. None nibanka ya mahera y'agaciro tworonse ivyimbuye iwacu bigiye iwabo tuja tuyakurahe? Ukuvuga twugura urudandazwa tukabana nk'ibihugu duhanahana, byofasha cyane abanyamitahe bakagenderanira, ubutunzi bukiyongera n'amahera y'agaciro akinjira. Turiko turavuga cyane uko no kwita kugara imbibe ku bikorwa ngaho iwacu mu Burundi, tugashiraho amategeko atuma ivyo bidandazwa canke ivyo bindi bikoresho bidashobora gushorwa hanze. Nuko icambere coco bituma hatabaho inagurwa y'ivyo bidandazwa bisanzwe bikorerwa hano iwacu, kuko iyo umuntu aretse ibiva hanze bikinjira canke ivyo wowe bikagenda ku yindi soko hanze, birahiganwa n'ivyo bisanze kuri iyo soko, biraronka bikiha amanota bigeranje n'iyo soko nshasha bigiyeko, bigatuma bigaruka iwawe ukiyumvira ati mbe nokoreke kugira ya soko yo hanze ishobore gushikana ibidandazwa bishobora gusumbya agaciro bimwe sanze kuri ya soko. No kuvuga bidufasha kwinagura twebwe nyene ivyo sanzwe dukora tukabiduza agaciro. Gutyo ni uko tuduza agaciro, uko turondera ko ibidandazwa byacu biba byiza cyane gusumba, bigirira akamaro abari ngaha mu Burundi babisuma canke babironka, bikagirira n'akamaro ku gihugu kubera nivyagenda hanze bikisanga bisa agaciro keza kubera vyanose akanya keza kugenda kwipima ku masoko mpuzamakungu, bituma agaciro kiyavyo kiyongera, bigatuma vyinjiza n'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Iyo rero turetse byose tukaguma twugaye, ego tuba turiko turabikorera ngaha iwacu gusa mu Burundi, ariko hariho amasoko mu bindi bihugu menshi twoshoboye kubishikanako, bikagirira akamaro kenshi igihugu cacu mu kuzana amafaranga y'agaciro, mu kuzana abandi banyamitahe baza no gukora ivyo nyene dusanzwe dukorera ngaha mu Burundi. Izo zose ni inzira nyinshi tuba turiko turugara muri izo ngingo. Kwibi birabana protectionisme, ikibazo candabaza ni kimwe. Tuvuze protectionisme sukwanka ivyinjira gusa nibisohoka ni kugena no kugaruka. Ikibazo cyatwibaza ibi biri strategique, natwe twanse ko byinjira, natwe bari abahariya dukura ibyo tudafise, nabo boca babifata bakanga kubiturungikira, bakanga guturungikira igitoro. Byo ca bigenda gute? Biragoye ko igihugu cibako. Vivre en autarcie uri un pays c'est difficile. Dutegerezwa kuzogiranira imigendanye n'ibindi bihugu. Ingaruka ihaba kugara, urashobora kugara kugira iryo hinguriro nk'abantu bako baragira ati abanyagihugu bimbuye amatomati menshi tugomba kuyahingura, sivyo? Hama kugira tuyahingure, ihinguriro rigitangura
tugombye kubuza canke haze harinjira make cye tubashireko amahera madura de douane kugira zirya tomati zahora ziza sauce tomate zishikino zizimvye ivyo ashobora kubigira muga kugira wa undi umureka kure muga tuce tugaruka ngo bagumye bakingira cyane mugumye mukingira cyane ni nka wa mwana ugumije mu nzu kingira ntazomenya inyuma acha yibaza ko nyina ari wacumba bunini ntazokura ngo ashikire babandi nabo bagende guhangana na yandi mahinguro yo hanze ikibiro kibibamwe ibi ubigize abanyage bazoguma baronka ico kintu iryo hinguro rirahingura ku giciro kinini hama kubera wabakingi afise wamazwa n'umuraso w'umukingira ibi bintu vya innovation ntibigaruka ntabwo bamuko murahangana kandi kibi kibirimo inyuma nuko ibindi bihugu nayo bishobora kukugarira nk'ubu twavuze ko atabigori vyinjira kwa twimbuye vyinshi nk'akarorero nabo nk'ubo kwimbura vyinshi canke n'ivyo bimbuye dukeneye bakanga kubiduha ati mwavuze natwe ivyo wacu nimubishaka nawe ivyo wacu ntitubishaka canke n'ivyo wacu nibisubira guca iwacu igihugu nk'iki wacu kitegereye niba hari tuca tugira ikibazo nico gituma iyi protectionisme bo bagirira mukiri bato mugaba akabakuza bagumye amahingura akaguma ari abana tuzokwamana ico no kwita igisata c'amahinguriro kikiguma kikivuka none kizoguma mu nkunde ndavuge mwiyo Faransa mu gifaransa ati kizoguma muri maternité amahinguriro azoguma ari embryonnaire niba bareke bakure bahangane n'ayandi manini